bige kumenya AI si bijya bi application abantu bakoresha mu ifoto mu telefone ubone ngo je nikoreye agafoto kiwanje je ijya foto manayirihiye kugira ijya foto ya AI ndayikore ndariha kuko AI ya vrai urayirihira mugabo we warutereshaje agafoto aka application mu telefone donc ivyo agira kubusa umuntu ace yihindura impuzu ace yishira ahantu kanaka nkabijya twakora mu Adobe Premiere Adobe Photoshop kera aca nanje nazi gukoresha AI icara wige rundira ma recherche menya yuko akazi yo kariko karaje ubu ni AI nizo duhakaje already ubu unye vyaratanguye bro ingwano kwisi ubu bihugu biteye imbere bakoresha AI tubona teye ibombe ngomba ize kugwa mu kiyaga Tanganyika hana ku birometero kanaka uvuye aho isi tangurira ibombe go hajyanye ibomba ati kuri kiri indege iri mu kirere apana ngo yaswasingura yagiye wabone ibombe iswatu kuunyi gacigaruka kandi bavuga ati none ni bishetani kuri dukurikira ni bishetani bibiri urumva ni iki ivyo byose nayo ma AI gusa mu bazungu byatanguye kera kuravyumva kuko tubizamwe ubunye mu bazungu byatanguye kera ubu bo bari mu yindi level y'ibindi bintu abo kandi burya hariho nabagira ama channels ama chaîne ya YouTube ugasanga nabantu bari kashe ntabuzi ubwo ibintu bakora birateye ubwo birazu abo bariho je ni benshi namambona hariya muri Kenya ntuzona mumenya nta n'umwanya bifitiye YouTube yiwe uzo kugusa ibintu za AI yonyene nizi gakora ibiganiro igatera inkuru abantu byose kinjiza amafaranga nakazi kiwe kamaboko yamakoresha yamagakora tigera siba ku kazi kandi ibiganiro biguma bija ko buri mwanya kuri YouTube ne bari ibiganiro ne bari amadesane ne bari ma video byama bija bo ari mu YouTube ngaha ntavuye ngaha kuri micro nashoye kumenya unga yari ngaha nyine Burundi ngana waherutse kuyimuka kandi hejuru ikibazo cha connection internet tuzohera ariko ivyo we system yabikoramo yinjiza ibihumbi 10 by'idolari ku kwezi ari ngaha nyine Burundi ahamwije en fait abantu werera fasha upango gose agira ga studio indani mu nzu yiwe nta n'umukozi yari afise aritekera agacaja gukora aje gukora akasohoka ikiduga ciza ca filme abantu babanye nashe kubaza bakubwira ngo mugiye ngo n'umushetaniste mu Freemason kuko ntibabona icyo akora ubukugu bw'abantu isi y'ubu singo mburinde kuja kuri terme je urabona madame wanje kera yarigeze kwadandaza impuzu urumva kama umvise osambuza amahoro ati twugurure tuje gukota inzu dupange tugurure urumva ibe shop nyene abantu baze baraza kugira gute kugura impuzu nkamuraba nkavuga ati izo ni zamaza kale ivyo unye vyarataye igihe urumva ubu unye iduka yawe ja kuri TikTok urabe ko atabakliya uronka mugabo kuntahura iri kure urumva ndi imbere ntavyabona mu kibano je ndi imbere y'igihe urumva wewe no musi nimba uri mu nimba wewe no musi uri muri 2026 menya uko je nibereye muri 2028 ivyo niko nakora no musi abenshi ngaha bazoza kubimenya muri 2028 ati rega twarasitswe ngo bana akababikora uku mu Bwongereza babikora uku kumbe hari umuntu yigeze kuba bikubwira kera naje namaze guhura n'abantu nk'abo bayibuye akambwira ikintu nkabigipinga ariko tuje bitahura mu nyuma nkaza kubitahura mu nyuma nkavuga tubya umuntu yari ari imbere y'igihe ciwanje je akabona tubikora urukurumba akaronka abakliya muga akabikora ku bwa force yiwanje dukora uku urumva akaronka abakliya kandi impuzu zigasohoka kurusha abagenzi biwe bafise ahantu bapanze amato bagize amashupa ahubwo agasigara agenda gutora impuzu wabo zamuhera ariko toujours kaya kantu kamuguma mu mutwe ko kugurura gusa ikibanza uravyumva ivyo ariko twe nk'ubu ngaha kubijanye na nizo AI abantu donc bishize mu mutwe ko ari ibintu bakoresha ku buntu mugabo nimba byinjiza amafaranga ngira ngo amafaranga ahamagara yandi nimba nshaka kuja kudandaza ntwara umutahi wewe aho waja i Nairobi urafise mitahe gushika wiyestara gucyonye oya mfise umugenzi yanyakiriye iciza nuko wewe aranze kuva kera yabaye umuntu ntahura ijambo rya mbere namubwiye ati bro jewe aho ndi ku bantu bandi je ndi faranga umvise amafaranga ni jewe
ukuvuga jewe untunze bimenya yuko utunze amafaranga icyo cyonyine ariko uravyumva jewe untunzi wawe nkaronka buri kintu menya ko utunze iki amafaranga unawe nyene yakora muri zo domaine nyene afise binakora hariya gusa arakunda ibintu by'umuziki hano rero asanzwe wanzi nta biharuro byinshi yabishizemwo naki caravuga ati ngo ryamitanya kira ndashitse rero napoesha mwanya muto maze kwapoesha aramubwira ati kora ibi zana amafaranga dukora ibi YouTube yiwe yabaye monetize yaramaze imyaka 8 yirukanga atarakwizana aba subscribers igihumbi bro mundu gizi ntamwe kuri kwera ko yarageze kuba subscribers ibihumbi 10 kurumva wenyine akavuga ati impossible indirimbo ifite views ibihumbi 500 kuri YouTube yi mu kwezi kumwe uriko uravyumva amafaranga atangura kwinjira kuri YouTube yo nawe nakubwiye yuko je ahantu ndi ni faranga ribagiri igicariye ngaho twirengagize bijya vy'ibiganiro byose ko vyurumva vyinjiza amafaranga menshi urumva tugiye ku ma platform ama tune ajya ama boom player ama Spotify nawe nyine n'amafaranga mayinjira twinjiza pashu umunsi ku munsi ariko kandi nkamwinjira no mu yindi vyumviro no mu buza bari ko arakora ambwira ati nibi tutarabugenze kuno urukuro ndagaca tahura ati yaratahuye kabisa kijya kintu namubwiye yarabonye ko arico ahantu je ndicaye ni faranga riba yicariye nga mfe kuronka gusa ibintu shaka bas rero byaranyoroheye ama video je nakora n'ama AI nakoresha ama twarariha ama twaza tukakora video igasohoka izambere zarangoye kubera ko nariko ndavyiga ivyo gukora ama video ariko je hari ikiganiro nakoze kiza mu gishinwa mu congereza mu carabu ndafise ibiganiro byinshi bivuze ngo ubu noshobora gukora content z'icyongereza atacho urabona ibije nawe turiko turayaga ndashoboye kubihindura ururimi wowe ukambwira ururimi ubishakamo ijwi ryo rikaguma ari giwawe iryo wanje rikaguma sitwukura nahora rikaguma ari giwanje mugabo mu rurimi rundi apana ngo ururimi kanaka ururimi rwo ariko gose wowe ushaka kuyisinzima nk'ubu nkagana dufate wasanga nk'ubu ikigana tugikoze mu gishino ariko twakikoze mu kirundi ibi mwibe mvuze ati kwisi nzima ari mu Giswahili bikaje ati dunia nzima urukuru niminwa lip sync igahinduka pronounce ukabona ko biriko birajya pronounce nyene bikige Giswahili sinzi ko kura ntahura ndavyumva ivyo je nashoboye kubigira ivyo rero byari bigeze navyize kubera ko nabonye abantu benshi bari bariko barasaratingo kubera ko utayikora ibiganiro mu kirundi rero navuga ati ha ushobora gukora ikiganiro umuntu acumve mu rurimi ashaka bivaye n'igihugu arimo cyane vyiga ndabiheza vyose nakoresha dufaranga nyene tutari duke mugabo naravyize nabimenya vyose cyane nakora ibiganiro nabona biraje cyanza gusanga hariho ama option amwe YouTube itaranyemerera kuvuga kwiwanje ko ruracari ruto cyangwa atoke ntaco skizima namaze kubona system ugiye nka Mr Beast ujya mu YouTube wa mbere kwisinzima ibiganiro vyo biba biri mu ndimi zose pe ndamaze kubibona ushaka kuravyumviza mu gihindi mu Giswahili mu Kirundi n'ikinyarwanda nivyo bitarimo oya izo n'indimi ntonto uravyumviriza mu ndimi mu rurimi wo ushaka nivyo reje nize ndahegeza kuvyiga maze guheza kuvyiga hageze ko rero ntangura ku uploadinga ikiganiro kimwe kize mu ndimi nyinshi wowe turagusura ururimi nka kujya uri kuraba filme kuri televiziyo uhindura ururimi niko navyo nyine bimeze ariko rero cyasanga YouTube channel yiwanje iracari down bisaba yuko ndayikorera ko ikura nabonye hari mu YouTuber mu Kenya bita Marwa sinzi kumuzi wewe en fait n'umunyamafaranga ku buryo ushobora kumva nk'akarango yaguze nk'ikimodoka ca 30 million shillings z'amakenya ayo ni amafaranga menshi cyane n'amafaranga menshi boko ni ukibonye fois passé on ari i Nairobi nakibonye kinshi ruhande ndakari mana yanje we uyu no mu YouTuber ukumva ngo yatumye ko nk'iziya farasi ziya ndogoba nko muri South Africa imwe guze nk'ibihumbi 5 vy'idolari ntaco bimutwaye kandi aradizide duwana ko ntuze je nahuye no mu TikTok muri Kenya afise umudugu hindura amabara bivanye naho uri cyabindi twara ngo mu yenze ngo ugiye guhinduza ibara yo yishitse hariko haka amatara ya black umutagi gumara iryabara nyene ishitse irasho gushika ahantu hariko akitaragera imbere inyuma hari rya black umudugu usanga imbere wera inyuma hasa n'ubururu kirageze guwe amahya to ni mu TikTok
kandi sinzi ko urabibona umengo bari creative cyane bari creative muga suko baturusha ubwenge suko baturusha gushaka gukora ahubwo baturusha bavukiye he cage nari ndiyo nari nakubwiye ko ndiyo nubwo tutabonanye hari agakobwa kafashe igiti Septandeze 3 jours n'umugwiza atunga muri Kenya ujya n'umugwiza atunga muri Kenya yafashe igiti yaragiye arahobera igiti abantu benshi ntibatahuye bijya bintu vyari ivyo hari ababibona bakabona ati ngubu n'ubugugu ntibajye bije kugira ngaho iwacu bo kumara nige bova uri kuhamagara imizimu wotubona ba police biwacu azana inkoni uri kuvugura abantu we habe vayo hakumanza kwanza kwiga kiriya kintu ariko rakora ujya muntu n'igiki bijya bisigura ati dukingire ibidukikije abantu benshi ntavyo n'abarundi bunda bizi ntavyo bigeze bamenya kuba yaragiyaga akayambira kijya giti amasaha ajya yose ujya mwanya wose yakimaze ko uraharugwa yemeye ni nkaho yihebeye iki ahubwo no gupfa yari gupfa baca bamutwara kwa muganga nubize uhagaze ahantu turaje uhagaze aho utarabunja ngo uje kunywa amazi uje kandi uhagaze nta kwicara aho iwacu kame twemera ko hari ibintu byinshi dukeneye gukosora hari ibintu byinshi dukeneye gukosora urukuru yanye yaragera mbona na president uje buntu mugiza tungaje shemo nuje avuze ujyamo umwoti je nifuza ko hategwa ibiti aho nyama baca basohora ama miliyaridi n'ama miliyaridi ego niyo projet nubu ntituzi vyarimwo kuko bijya n'ivya bindi bakubwira ati abantu mu bihugu biteye imbere umuntu ashaka kukwicarira ukunya karaba mu bintu byose agaca avuga ati jewe ngira nitaze nkuri kintu gusa kimwe ico gitera kima ubuzima mugabo kirenze cy'abandi bakoze nk'ujya usanga ari we bace baha ico gikorwa nubundi nibo bagiye nibo bace bagiye yego none aho ni yahejeje aho ni yahejeje vre mu buzima sasa tw'abarundi ucumengo turi ndorerezi z'abatera imbere turi ndorerezi ahubwo ni ndorerezi ntitunabatahura ahubwo nivyo bakora nta nivyo tunatahura tuba tubona umengo bataye ubwenge nivyo namamvuga mu bindi bintu twe bitwica ngaha mu Burundi kijye kintu ngo imico nakaranga bijya bintu biratwica bro bijya bintu biratwica ne tubirenge tugiri none gashahu uwozo kwa muco nakaranga byo muri 1960 turi muri 2026 byo nibiki ahubwo jewe ko yari nivyakunda bazi bampa ikibanza je inyigisho zimwe ndazigisha 2026 gutogira muri mu mico nakaranga wo muri wisa uri muri 2026 ivyo sivyo ivyo Traore niwe yigeze kuvuga ati ivyo ni ibintu abazungu bazanye kugira ngo badusamaze akakuzanira utuntu two kugumutamba utamba amayaya we hariye anye ariko aremvanta ibintu bikomakome ruko avyumva we bibereye mu muco nakaranga we bibereye mu mico nakaranga naho ni bako birukana technology abandi ariko birukana we gaza nta mico nakaranga nabo bafise ariko baramenya yuko imico nakaranga ya 2025 so ya 2026 nimba itinjiza amafaranga tubigumamo kubera iki uriko urumva imico nakaranga byo muri 2000 siyo mico nakaranga 2026 ivyo je niko navuga ari ikintu kigeze kumbabaza igihe nabonye abantu bafunzwe ngo bazanye application ngo yo kurondera ko abagore canka abagabo wewe ukeneye kurongora ukaja muri ya application ugahora n'umukobwa nawe nyene akeneye kurongorwa mukayaga mukiyumvikanira aca baramufunga none fibi ntihari ubonye ariko uraza abantu bubatse bahuriye kuri fibi uko bangana abo munuze nabonye abagira ama live n'abakenya kazi nyene ariko nabona menge ejo mwijoro Kenya ho ni birebire shaka baragira live Kenya ndagutera baga hosting bagamije ico cyonyene inge Kenya ndagutera inkuru famba gishika samba famba ujya mu comedy aho ngati muta se mu Burundi aho shitse mu kindi gihugu cana mu application Trabib application ujugurure gusa je sinanaraba nibiri ko umugura za kumwiriza ivyo uza kubona aca sanga neza na neza reka ndabivuge basi ko vyagenze tu abantu bamenye ibindi bihugu biriko biragira hiyo aca sanga neza na neza umugore yicaye urumva ari gusa takintu na kimwe yambaye urumva takintu na kimwe yambaye ariko yicumita ivyo yicumita iyo ni live famba cinjira gusa ati oh baby aca tangwa kumuvugisha where are you ndagushaka urumva umugore avugisha nde famba naze ngo astagfirullah yo bino zamadini astagfirullah ngoma nibiki
akumva batanguye kuyaga biba ari vyanyavyo none cyangwa bro ni live abari kuri live uwo muntu abari kuri live apana ngo ni video uguyeko abari kuri live kuko muca mutangura kuyaga muyaze so ati waragukurikira cyangwa wowe ukamukuri kandi nta gusaba amafaranga sikuvuga ngo nivyo kwidandaza kuko nta mafaranga gusaba oya wati ngo kugira nze ngo mpaka amafaranga uko yavyumva gusa nka twebwe abarundi twakoze twifitiye mico nakaranga vyacu ngene bimwe ndiko ravuga ca duti reki biri bishugama bifitiye inoti zavyo urkurumva bifitiye inoti zabo ubuzima no bandabufashe nkaca ntangura gufasha rya amafamiye yanje nayo rero mu Burundi nkaca nubaka ari igihugu utaza amafaranga yari kwarapfa asha yadugije etage ya mbere mu kinama kumbe amafaranga yo yavuye ni hatahari ariko uravyumva rero ikintu dukwiye kumenya as Burundians ko uravyumva tumenye ko bijya bamavuga bati ngo igihugu gitera imbere cyane uyu yavuga ati ngo imona kazoza ngo igihugu kizotera imbere menya yuko muri uko gutera imbere n'ubumara yabuzotera imbere ubusuma buzotera imbere rege ivyo nivyo munira ko igihugu cateye imbere ko uravyumva igihugu giteye imbere ariko mu byo twakwifuza ko bitera imbere kwera ivyo birimo apana ngo mu byo mukwifuza nuko menya ko igihugu kirinze gitera imbere byose biterera imbere icarimwe rero ni mu byo vuga ngo uzobizibira ivyo ntavyo uzoshobora sinzi ko tuko turatahurana kuko ivyo ndiko nakubwira ivyo bihugu byose twumva ngo biteye imbere biriyo ivyo vyayo ma application y'ama live kandi zatejwe imbere n'igihugu urasi igihugu cabiteje imbere erega ayo ma application yari ikore muri leta bro na ma application y'abantu bibereye hanze hiyo ni nko kwa WhatsApp ibiki ni nko kwa YouTube urabizi igihugu cacu twebwe YouTube ntaho babahuri mugama kori yiwacu twebwe agenda muri Kenya bamwe kubera ko turiko turagira monetization tuzirondera mu bindi bihugu urabizi rero biriya bihugu turonderamo monetization bariya nibo bakira amakori yacu twebwe kandi turabarundi wibaze urukurumva rero nizo application nuko nyene rero Kenya iraharura gace yarura ati amafaranga zo kwinjira kuri application nanga ntazoza gukura abana mu ibarabara sivyo ntazoza gutuma umuntu ari kwicwa n'inzara no munsi adapfa kumere tuzemerera abazojamwe bajemo nabo nyene hiyo bazohakuramwe iki amafaranga babeho sinzi ko twatahura igihugu wumvise ngo igihugu kirateye imbere menya ko n'ubusuma bwateye imbere n'ubumaraya bwateye imbere ubwesiko bwarateye imbere ntigiteye imbere mu vyiza gusa sinzi ko dutahurana neza sasa bintu bimwe tukwemere nyene bize nivyo namvuga ati imyaka iri kwiranze tubikiye byinshi wewe uno munsi niwabihagarika urafise umwanya uzomara ku isi utarenga uzovaho inyuma yawe bibandanye uvuyeho bizoza uvuyeho bizogira gute bizoza kandi hari n'abandi babikora mu mpisho urumva hari abandi babikora mu mpisho